Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Rero subira ndapekaza amakuru yacu mw'iri joro, hakaba ari amakuru na cane cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu gisata c'umutekano, ariko kandi turaza kurabira hamwe ku bijanye na politiki ngaha mu Burundi, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibihangange muri CNDD-FDD nk'ukuriye igisirikare c'u Burundi ariwe Prime Niyongabo ndetse n'uramutswe inama nkenguzamateka ariwe Gervais Ndirakobuca ndetse n'uwahoze haramutswe umugambwe CNL Nyankamugayo Honorable Agathon Rwasa mw'iri joro batangaje ko boba batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe kandi hari amakuru avuga ko uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa ndetse yafatikanyije n'ibindi bihangange bikomakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD harimo nka Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi, Gervais Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka, abo bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha igitega habishikiriza. Mu gihe kandi Ndayishimiye bamukozi ibi yari mu bariko baritegurira kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027, ariko kandi Ndayishimiye iyo yavye mu banyepolitike Burundi uca ubona ko nta n'umwe umwiyumvamwo, bose bamaze kumukurako amaboko, hari nico gituma ndetse Ndayishimiye isaha n'isaha ushobora kumva yagandaguwe. Hari amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko Prime Niyongabo ndetse na Gervais Ndirakobuca uramutswa inama nkenguzamateka Honorable Agathon Rwasa wahoze uramutswa umugambwe CNL ariko nyuma waho akaza kuwamburwa, abangaba nibo bateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye nk'uko amakuru dukuye ku rubuga abishikiriza. Mu gihe kandi mu Burundi ibintu bitifashe neza, abanyagihugu barafise inzara idahera, ikena ry'igitoro carazamutse, barakenye ibifungurwa. Mu Burundi ucubona ko hari ibibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi ndetse cane cane batavuganwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari amakuru twahawe n'amasoko yacu atorera ko Prime Niyongabo ngo yari yiriwe akorana inama n'abajenerali batandukanye afatikanyije na Gervais Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka ndetse na n'uyu Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe inama mugambwe CNL. Mwibuka ko Agathon Rwasa ubwo yaganiraga n'ibimenyesha amakuru bitandukanye bamubajije ibibazo bitandukanye ku bijanye no kwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka 2027, mu bijanye no kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Uyu Honorable Agathon Rwasa yatangaje ko rero atana kimwe kizomubuza kwitoza bivanye nuko yamaze kwitegurira kwitoza. Yatangaje ko nubwo bari bamwivye amajwi mu mwaka 2020 ngo ariko kuri ubu ngubu ntawe uzosubira kumwiba amatora yiwe, kuko ngo yamaze gushirako ubuhinga bukomakomeye bwo kuzomufasha kugenzura abashaka kuzomwiba amatora nk'uko yabishikirije. Mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo bavuga ko mu gihe boba barongowe na Perezida Honorable Agathon Rwasa yahoze uramutswe umugambwe CNL nyuma yaho akaza kuwamburwa, ndetse aho yanagirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yari we yagize uruhara rukomeye mu kumwambura umugambwe wiwe wa CNL. Yatangaje ko mu gihe azoba asubire gutwara Uburundi ng'ibintu bizogenda neza, na cane cane ko azotunganiriza abanyagihugu b'u Burundi atitaye umugambwe bakomokamwo. Aha yabishikirije ubwo yariko araganira n'ibimenyesha amakuru bitandukanye bimubaza ku bijanye no kwitoza mu matora yimirije mu mwaka 2027. Naho Prime Niyongabo we yatangaje ko nawe azoshigikira uzoba afise ububasha bwo gufasha abanyagihugu kwikura mu bibazo bitandukanye, ariko kandi muri abangaba hahabwa amahirwe Gervais Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka kandi yahoze ari n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, akaza gusubizwa na Nestor Ntawantuye, ariko kuri ubu ngubu akaba ari mu nama nkenguzamateka. Areba ko aba bose kuko bakora muri Conseil de Sage kandi bakaba barabaye na bimwe mu bihangange vya CNDD-FDD ndetse bakaba baranasigaye mw'irage rya Petero Nkurunziza. Abangaba bose rero Perezida Ndayishimiye kubikora ko bizomugora cane kuko ntaco ashoboye gukora, kuko baramaze kumuta kuba amazi kandi bamwereka ko ari ibihangange bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi. Mu gihe kandi Ndayishimiye we avuga ko uzokwigaragaza nk'ukomeye mu Burundi wese bazohangana ibishoboka vyose. Bamaze kumwereka ko Ndayishimiye ko ari ibihangange rero we n'iragi rya Petero Nkurunziza kandi nta na kimwe ashobora kuzokora. Hari abanyagihugu twaganiriye ku bijanye n'ikiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uko bakiraba, batwishura ko mu gihe Ndayishimiye kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije
muri uyu mwaka ngo bazokora ibishoboka vyose kandi bazokwirara mu mabarabara bakiyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri ca Perezida Ndayishimiye nk'ivyo bakoze mu mwaka wa 2015 ubwo yamirizaga ikiringo ca gatatu ca c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndayishimiye abajijwe ku bijanye no kwitoza mu kiringo ca kabiri yavuze ko yiteguriye kwitoza atagisivya kandi ngo azokwitoza kandi ngo azotsinda n'amatora kuko yamaze kwitegurira neza. Ariko kandi abanyagihugu bo iyo baravye ibibazo biba hanze baca babona ko badashobora gutora Ndayishimiye na rimwe kuko ataco ashobora kubashikanako uretse kubaryanisha gusa no kubateza inzara idahera. Ivyo rero ni bimwe mu byo twaganiriye na bamwe mu banyagihugu batandukanye bavuga ko Ndayishimiye ata n'umwe amwipfuza ko yabandanya gutwara Uburundi, mu gihe kandi Ndayishimiye abandanya mu gihe c'ubutegetsi bwiwe abanyagihugu baragandagurwa umunsi ku wundi, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, ndetse abandi barafise ubukene budahera nk'uko babidushikiriza, ndetse bakanavuga ko batipfuza kuzokumva Ndayishimiye ariko aratwara Uburundi kuko ataco ariko arabamarira, ahubwo ico ariko arabakorera ni kuba ariko arabanyuruza cyangwa se abahemukira cane, ibintu biteye agashavu mu Burundi nk'uko abanyagihugu twagayaze babidushikirije, ndetse bakanavuga ko batifuza kubona Ndayishimiye atwara Uburundi kuko ngo ataco yoba amubariye abanyagihugu b'u Burundi. Mu gihe kandi ingoma ya Ndayishimiye ishobora kuzotembagara nabi kuko Ndayishimiye iyo uravye inyifato ye n'ubutegetsi bwe ni inyifato itabereye abanyagihugu b'u Burundi, itabereye umutegetsi utwara Uburundi aho gutunganiriza abarundi niwe abateza injyane n'ibibazo bitandukanye barimo. Naho dusimbukiye mu Bubanza, aho i Bubanza hatowe ikiziga catemaguwe catowe hafi y'ikirindiro c'abasirikare. Mitakataka ku wa 13 ruheshi uyu mwaka itorwa ry'ikiziga c'umuntu cari kiriko kirabora ryateye ubwoba bukomeye cane n'akababaro ku mutumba wa Mitakataka muri zone Mitakataka komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Umuhisi umusore ataramenyekana w'umwidondoro yatowe ku metero nkeya gusa uvuye ku kirindiro c'igisirikare kiri mw'itongo rya Randa. Nk'uko vyemezwa n'ababibonye, umunuko ngo mwinshi niwo watumye bahabona cyangwa se haboneka ico kiziga hafi isaha 7 z'umutaga ku wa 12 ruheshi umwaka. Bamaze kubangamirwa n'uwo munuko kandi udasanzwe, abanyagihugu barakoraniye hamwe ndetse kugira ngo barondere aho ariko arava, maze basanga ni ikiziga c'umuntu kiriko kirabora. Abari aho bavuga kandi ko vyari biteye ubwoba cane. Uwo muntu ngo yatowe ahakwa kuba nk'uko Imana yamuremye, yambaye agahuzu ko munsi konyene, kandi ngo naho ikiziga cari kimaze kubora cane. Hari ndetse ibimenyetso vyerekana ko yakorewe amabi atagira izina nk'uko vyemezwa n'ivyabona bitandukanye. Amaso yiwe ngo yari yaratobowe canke ngo yarakuweho, kandi ngo ibice bimwe bimwe vy'umubiri wiwe ngo vyasa n'ivyatemaguwe. Abaserukira intwaro barahashitse aho ico kiziga catowe kugira ngo bemeze ivyabaye. Abategetsi bavuga kandi ko atakarongamuntu na kamwe canke ikindi kintu na kimwe cafasha kumenya uwo muntu catowe. Ishami ry'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ishami ry'Ibubanza igice ca Mitakataka ryaragize uruhara rukomeye cane mu gukurikirana ico kibazo. Abakorerabushake baryo barafashije mu bikorwa vyakorewe aho nyene, ngo bahafatikanije n'abategetsi bo mu ntwaro gushika ico kiziga gifubwe. Itorwa ry'uwo muntu kandi ngo hafi y'ico kirindiro c'abasirikare rirabandanya gutera ibibazo vyinshi mu banyagihugu. Abenshi mu bahaba bibaza uko uwo muntu yapfuye n'ingene ikiziga ciwe catawe muri ako karere. Umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Mitakataka avuga ati twatewe ubwoba n'ingene ico kiziga catowe kimeze, turizera ko ukuri kuzomenyekana. Mu ntwaro hamwe ndetse no mu nzego zibijejwe bavuga ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane neza ivyatumye uwo muntu apfa n'abashobora kuba babigizemwo uruhara.
Intara ya Bujumbura iri mu turere dukunze kuvugwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike kubera ibiziga vy'abantu bikunze kuyitorwamo, mu gihe kandi aho biciwe hatamenyekana. Mu butumwa basohoye muri iyi ndwi, abapolisi gatolika bo mu Burundi ndetse nabo nyene baragaragaje amakenga yabo ngo ku kubandanya kw'ibi bibazo, ukunyuruza abantu ku nguvu ndetse n'ibindi bihungabanya agateka ka zina muntu mu Burundi. Basavye kandi inzego z'u Burundi gukomeza kurinda abanyagihugu babo, gusigurira bose ukuri kuri ivyo bibazo ndetse no kurwanya ukudahana ivyaha kugira ngo ababikoze bamenyekane kandi bashikirizwe ubutungane. Naho dusimbukiye Cibitoke, umuvyeyi yishwe atemagujwe igipanga, umuhungu wiwe w'imyaka 16 yahunze. Cibitoke kwa 13 uyu mwaka ruhesha uyu mwaka, umugabo yishwe w'inyamaswa atemagujwe umupanga mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu aho yoba ku gacimbiri ka Munyika muri zone Rugombo, komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'Uburundi. Uwagirizwa cane muri ubwo bwicanyi ni umuhungu wiwe bwite y'imyaka 16, akaba ndetse yaciye ahunga inyuma yo gukora ico bara. Uwishwe ni Fabien Manirakiza, yatowe ikiziga mu nzu yiwe mu buryo bw'agahomerabunwa nk'uko amakuru ava mu bajejwe intwaro ndetse no mu banyagihugu abivuga. Uwagirizwa ni Fideli Yamuremye, umuhungu wiwe w'imyaka 16, ni umunyeshuri yiga kuri lycée communale ya Rugombo, akaba ndetse yaciye ahunga ubwo nyene inyuma yo gukora ubwo bwicanyi. Ababibonye bavuga kandi ko Fideli Yamuremye yaburiwe irengero haciye akanya gatoyi inyuma y'ubwo bwicanyi, kandi ngo gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu akaba atari bwaboneke. Inzego z'umutekano zatanguye kumurondera kugira ngo zitororokanye ukuri ku vyabaye n'ivyatumye ubwo bwicanyi bubaho. Hafi isaha 5 zo ku mutaga, mukuru wa zone Rugombo ari kumwe ndetse n'abandi bategetsi hamwe ndetse n'abapolisi yagiye aho iryo bara ryabereye kugira ngo abone ibyabaye, anatanguze amatohoza. Kumva z'ayo matohoza, umukenyezi w'umuhisi yafashwe n'igipolisi kugira ngo abazwe. Abategetsi ntibaravuga imvo y'ifatwa ryiwe canke uruhara rwiwe muri ubwo bwicanyi. Ikiziga ca Fabien Manirakiza caciye kijanwa mu ruhukiro rw'ibitaro vya Cibitoke. Ubwo amasoko menshi muri urwo rugo kandi hari hamaze imisi hari ngo amatati nk'uko babishikiriza. Umuhisi ngo yahora kandi yidoga ko amafaranga ava mu bikorwa vyiwe vyo gucukura inzahabu yahora aburirwa irengero. Abanyagacimbiri benshi bavuga kandi ko ngo hahora hari ukutumvikana kwisubiriza ku bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ava mu bucuruzi kama kw'inzahabu. Ivy'ukuri ku kuntu ubwo bwicanyi bwagenze ntibiratomorwa. Abakora amatohoza bazosuzume cane imvo z'ubwo bwicanyi, bamwe uruhara n'abandi bose bashobora kuba barabigizemwo urwo ruhara. Akarere ka Cibitoke kari mu duce tw'Uburundi dukunda kwibonekezamwo ubwicanyi bwinshi. Kuva umwaka uheze, henshi haratowe ibiziga vy'abantu bapfuye mu buryo budasanzwe kandi budatomoye. Intara ya Bujumbura kandi ako karere harimwo ndetse nayo nyene iri mu ntara zitatu ziza imbere mu kugira ibibazo vy'ubwicanyi ndetse n'itorwa ry'ibiziga nk'uko vyemezwa n'amashirahamwe menshi y'abaharanira agateka ka zina muntu. Mu cegeranyo basohoye muri iyi ndwi, abepiskopi gatolike bo mu Burundi barerekanye amakenga benshi
batewe no kwiyongera kw'itorwa ry'ibiziga mu Burundi, ubwicanyi, abantu baburirwa irengero hamwe ndetse n'ibindi bihonyanga agateka k'azina muntu. Bakaba basabye kandi ubutegetsi bw'u Burundi gucungera umutekano w'abanyagihugu, gutanguza amatohoza yigenga kandi adahengamye ndetse no kurwanya ukudahana kugira ngo abakora ayo mabi bamenyekane kandi bashengezwe imbere y'ubutungane nk'uko ndetse aba bepiskopi bo mu Burundi babandanije babishikiriza. Reka rushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri iri joro dusozerere ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kubageza uko ico musabwa gusa no gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba aba mbere kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri ino chaîne yanyu ya YouTube Sange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Nubwo gufyonda suivre partage mu makuru yacu yo tubashikiriza muri politike, mu nkino, mu ndero n'andi yose atandukanye abariko aravuga hirya no hino mu makungu. Ndabashimiye amakuru yacu yo n'agasaga.